Uburundi bwifadikanije n'ayandi makungu kuri uyu wa mbere Rusama mu mwaka wa 2024 mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Ku rwego rw'igihugu ibirori vyahimbarijwe mu ntara ya Kayanza ku kibuga c'umupira w'amaguru Gatwaro bitewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Ivyo birori bikaba vyuguruwe na defile y'abapolisi, mu nyuma hakurikira defile ndende igizwe n'abakozi ba leta, ubushikiranganji butandukanye, abadandaza ndetse n'abandi. Mwijambo ry'ikaze ryashikirijwe na buramatari w'intara ya Kayanza Remy Cishahayo, akaba yashikirije ibigenda neza ndetse n'ibitagenda neza. Mu bigenda neza akaba yavuze ko umwimbu wagenze neza ku buryo atanzara y'urushana yabakozeko. Nayo ibitagenda neza nishira hamwe ry'icayi aho yatabaje umukuru w'igihugu yuko rigira ritembe atagikozwe. Waserukiye abakozi akaba yashikirije ibibazo bikuru bihanze abakozi n'akazi mu iki gihe. Aho naho ni nko gutekaniriza kazoza abakozi n'imyaka yo gukukuruka mu kazi, gutandukanya ubuzi bwa politike n'ubuhinga, amategeko agenga akazi, ubuzi buzimvye n'ibindi. Nayo umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe akaba yagize icashikiriza ku bibazo vyama bibazwa n'abakozi mu Burundi uko umwaka utashe buri wa mbere Rusama. Iyo wa mbere Rusama ushitse ngaha mu gihugu cacu, ni gake tubona abakozi ba leta baza bihayagiza ko ari abakozi b'umwete bagwijije umwimbu. Ahubwo umengo tuba tuje kumviriza abakozi ba leta ayo bagowe. Keshi niko bimeze ngo twumve inyisha duha. Umuntu abiravye neza burya nta kitagira inkomoko. Muri iyo minsi yahera, kubera abarundi atanumwe yabona ico yokora kuko yari buca mpunga, ntiyashobora kugira umugambi uzozana umwimbu mu myaka ibiriza kuko hari amagume. Abantu bose babona yuko kugira uronke ubuzima uja gukora muri leta, gushikaho leta isigara umenga n'umugwizatunga. Aho vyamuka naho harateye igihe umenga leta y'u Burundi n'umugwizatunga kubera abarundi batabona imigambi bokora. Abarose rero ako gahengwe ako bakaronka iryo bakwe ryo gukora muri leta, no kuvuga bobo bari batomboye, ugasanga rero babayeho nk'abasavyi. Gusaba n'ingeso yanyoshe cyane Burundi, ni nayo ituma ubunebwe, kuko umuntu abona akora ntagwiza umwimbo akabona arahembwe, aba ari umusavyi kandi akabona ko ashobora kuba hataco yakoze. Nico ituma hateye igihe muri iyo minsi heze aho umwene gihugu akora yikorera ivyiwe canke akorera uwundi yikorera ivyiwe, wamubaza utukora iki ngo je ndi umushomeri. Gushikaho babona yuko umukozi ari ukora muri leta gusa, leta ica yitwa umukoresha. Rero ubu ni igihe cyo gutegera ibintu. We nko kubona nk'umuntu ashobora kubwira ngo jewe maze imyaka n'imyaka nkora, mugabo akakubwira ko akenye, uwo aba ari umukozi? Umuntu ashobora kumara imyaka 20 akora akaguma ari umukene, uwo aba ari umukozi? Aba ari umwe asanzwe asaba. Ibirori vy'uwo munsi bikaba vyarangiye ashimira abantu 10 bagiye imbere mu gukora gusumvya abandi.